Turifuriza umugoroba mwiza cyane abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze abatwumviriza muherereye hirya no hino ku isi. Tukongeye kubaha ikaze ngaha kuri ino mboneshakure yacu anayo yanyu ya Burundi News TV. Imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru aba yihuta akomeza kugenda aragaruka ndetse anavugwa ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore by'umwihariko ingingo nkuru rero tugiye kugenda turagarukaho mu kiganiro cyacu cyo muri uno mwanya, cyane cyane by'umwihariko aho turaza kugenda twibanda ku nkuru ziriko ziravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no hirya no hino ku isi, cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini. Dore by'umwihariko turaza kwetangurira nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru y'ibanga akomeje kugenda aranyuranyuranamo aranaherekanwa ku mbuga ngurukana bumenyi, arerekana by'umwihariko amwe mu masanamu, akaba navuga ko by'umwihariko igipolisi ndetse n'abajejwe umutekano nga mu gihugu c'u Burundi bahejeje guta muri yombi by'umwihariko bamwe mu basoda ndetse n'abandi bacungera ibohero rikuru rya Gitega, by'umwihariko bagirizwa kuba bamaze kugenda by'umwihariko kuba bamaze kugenda barakora ibikorwa bigiye bitandukanye, aho bamwe bafatiwe mu cuho cyo kugerageza by'umwihariko gutorokesha General Alegiyome Bunyoni. Ni mu nyuma y'uko by'umwihariko hari hamaze igihe by'umwihariko haravugwa inkuru z'uko ashobora kuza gutorokeshwa, bamwe bakaba banavuga yuko by'umwihariko yamaze kugenda aratoroka, ariko gushika none abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda by'umwihariko bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biraba arakamaramaza. Bivuga ko rero abacungera iryo bohero bashika muri batatu by'umwihariko bamaze kugenda barajanwa n'urwego rujejwe iperereza, aho bajyanywe n'imodoka yo mu bwoko bwa Daihatsu double cabine, aho by'umwihariko bivuga ko bari bafise umugambi ukomakomeye cyane wo gucikisha General Alegiyome Bunyoni, mu nyuma y'uko hari n'indege yari yateguwe ashobora kuza kuba yonyuramo. Indege yari imaze kugenda ihagarara ku kibuga mpuzamahanga ca Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ndaza kukubwira kandi amwe mu makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda navugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi, mu nyuma y'uko by'umwihariko bamwe mu banyagihugu bakomeje kugenda barafungwa barazira ubusa, abandi bakaba bakomeje kugenda baranyuruzwa, abandi barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Ubu ngubu imwe mu nkuru zikomeje kugenda ziravugwa nga mu gihugu c'u Burundi, wahoze arongoye cyangwa rero ayobora ibitaro bya Kira Hospital yaje gushubizwa mu ibohero avanywe ku buriri bw'ibitaro, aho by'umwihariko bamwe banavuga yuko by'umwihariko uyu mugabo akomeje kugenda arakorerwa iyicarubozo, mu nyuma y'uko by'umwihariko yaje kugenda anasubizwa mu ibohero ata buryo bw'agahenge afise, aho yarakomeje kugenda agwara nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Muri iki gihe kandi hakomeje kugenda by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda biragaragara anga mu gihugu cacu c'u Burundi, abanyagihugu bamwe na bamwe barayagiriza leta kuba ikomeje kugenda irabarenganya, iranabakorera ibintu bibi cyane, mu gihe bivugwa ko ari amatora yimirijwe by'umwihariko agiye kuza, ariko kandi bikaba bivugwa ko ashobora kuzahitana abatari bakeya nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu nyuma y'ingwano nyinshi zamaze imisi ziribonekeza, by'umwihariko umuhari wa M23 waje kugenda by'umwihariko utanga amabwiriza ndetse unavuga ko by'umwihariko hagiye kuba inkundura ndetse n'umukutano ukomakomeye cyane kuko bikomeje kugenda biragaragara. Ibi byose kandi bije bikurikira imisi ishika muri ine yikurikiranya, hakomeje kugenda haraba urugamba rukomakomeye cyane ndetse urugamba rukomeje kugenda ruragwamo abasoda benshi. Mu kanya kaheze uvugira umuhari wa M23 by'umwihariko mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka yahejeje gutangaza ndetse no gushyira ahabona itangazo rimenyesha abantu bagiye batandukanye yuko ibitero bikomeje kugenda biragabwa mu bice bariko baragenzura bimaze guhitana abatari bakeya, aho yaje kugenda anashimangira ndetse anerekana neza yuko abaturage bashika muri batanu bamaze kugenda barahitanwa n'ibyo bisasu, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Andi makuru kandi aturuka hagati y'ingwano ziriko ziraba hagati y'igihugu c'Uburusiya ndetse na Ukraine. Uburusiya buratangaza neza yuko by'umwihariko bwamaze kugenda butangura kwigarurira bumwe mu butaka bwari bwaramaze kugenda bwigarurirwa by'umwihariko n'igihugu ca Ukraine, ni mu karere ka Kursk imbere by'umwihariko mu gihugu c'Uburusiya. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, ababana natwe gatanu kuri gatanu by'umwihariko abari ngaha mu gihugu
gihugu cacu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye ndabifuriza ibihe vyiza cane ndetse nanabaha ikaze abatwumviriza kandi by'umwihariko muherereye mu bice bigiye bitandukanye abatwumviriza by'umwihariko bari ngaha mu bihugu ngaha ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose mwese turabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu tubabwira ngo nyamunaka by'umwihariko niba ari ubwa mbere usenga kuri ino mboneshakure yacu bisonda ko ahanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane mwese turabahaye ikaze rero amakuru yacu reka tuyatangurire ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda biragaragara canke nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa hariko harahererekanywa amakuru akomakomeye cyane amakuru yihuta akomeje kugenda aratera impungenge abatari bakeya benshi bariko baragaruka by'umwihariko ku nkuru zigendanye n'ibohero rikuru rya Gitega biravuga ko rero iherutse kuba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri gereza nkuru ya Makara aribyo byari bishatse kwibonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi Bwana Tshisekedi rero ubwo yararongoye inama y'abaminisitiri mu misi iheze yaje gusobanura ko ibyabaye muri gereza nkuru ya Makara ari nk'ibyabaye muri Bunia mu ntara ya Ituri naho ahaje kugenda arageragezwa kugaba ibitero bikomakomeye cyane kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira ni ibitero bivuga ko by'umwihariko byakomeje kugenda birahitana abatari bakeya ndetse by'umwihariko abandi bakaba baragiye baratorokeshwa bivuga ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero harimo operation ikomeye cyane operation by'umwihariko igendanye no gutorokesha General Guillaume Bunyoni hari amakuru akomeje kugenda aravuga ko bamwe mu bacungera iryo bohero rikuru rya Gitega bamaze kugenda baratabwa barajyanwa n'urwego rujejwe iperereza aho by'umwihariko abajejwe iperereza ndetse n'abandi b'igipolisi baje bafise imodoka zigiye zitandukanye cyane ziganjemo imodoka zitatu ziganjemo izo mu bwoko bwa Hilux Toyota double cabine nk'uko biko biratangazwa zifise ibiyoya bitabona nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira ibi kandi bije biba mu nyuma y'uko by'umwihariko Pierre Nkurikiye nawe bivuga ko rero yoba yaratawe muri yombi cyangwa se yarajyanywe n'urwego rujejwe iperereza abandi bakavuga ko yoba yarahunze igihugu mu gihe hari bamwe bakomeza kugenda bavuga ko rero nawe yagirizwa mu kugerageza gutorokesha uyu mugabo yahoze afise ijambo rikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi haba gutangurira ku butegetsi by'umwihariko bwa Petero Nkurunziza ndetse akaba yaraje no kugenda b'umuyobozi kuri ubu butegetsi nk'uko bikomeje kugenda biradusumira amakuru yihuta akomeza kugenda aratugiraho by'umwihariko aravuga ndetse akanashimangira yuko by'umwihariko ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda harakogwa amatohoza akomakomeye cyane agendanye no kumenya abantu bose bari muri icyo gikorwa ni mu nyuma y'uko kandi General Neva ubwo yivugiye yuko umuntu wese azajya arafatirwa mu bikorwa bidatunganye mu bikorwa bifutanye cyane bigendanye by'umwihariko no kugerageza guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ndetse no gukora ibindi bisa nabyo azajya arahanwa ku buryo bukomakomeye cyane ni mu gihe kandi yakomeje kugenda aravugwa inkuru zikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi bigendanye n'inama zimaze iminsi ziraba ariko kandi izi nama zikaba zikomeje kugenda ziratera benshi impungenge mu gihe ari inama zigaruka ku bigendanye no gucungera umutekano ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi aho bivuga ko amaze iminsi harakogwa amanama akomakomeye cyane yarakozwe hagati y'igisirikare cy'u Burundi aba FDLR ndetse n'aba FRN nk'uko biko biratangazwa General Neva rero yarahiriye ku mugaragaro avuga ko by'umwihariko azohangana n'umuntu ari we wese uzogerageza no guhihahiya arateza umutekano muce cyane ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi akaba ari niyo mpamvu yakomeje kugenda by'umwihariko arifashisha ubutasi bugiye butandukanye by'umwihariko aho bitarindira yuko abajejwe iperereza n'amatoza ngaha mu gihugu cy'u Burundi aribo bashobora kuba bomuhereza aribo bashobora kuba bomuhereza amakuru ko dore yuko yifisiye ubundi buhinga ariko arakoresha kugira ngo abashe by'umwihariko kuba yobona andi makuru akomakomeye cyane bivuga ko kandi arakomeza kuronderwa n'abandi bakomeje kugenda baragaragara mu bikorwa by'ubusuma ndetse no gushaka by'umwihariko gukingira abanyabyaha ni mu gihe by'umwihariko ubushinjacyaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi utungane bwaje burasabira General Guillaume Bunyoni wabaye umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi ko agomba kuba yofunga ubuzima bwe bwose mu nyuma y'ibyaha ariko yagirizwa Dr Christophe Esahabo rero yagejejwe muri gereza nkuru ya Ruyigi bikaba byarabaye ku munsi w'ejo kuri kuwa kane hari kwigenekerezo rya 12
ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 ahagana mu masaha 4 z'ijoro avanywe ku buriri bw'ibitaro amasaha make mbere yaho nk'uko biko biratangazwa. Dr Christophe Sahabo rero yasubijwe muri ngereza nkuru ya Ruyigi rero mu burasirazuba bw'u Burundi ajyanywe n'abakozi b'ubutasi bw'u Burundi bajejwe iperereza. Agezeyo rero yashubijwe muri kasho yiwe, aha niho rero ari ubungubu. Aya ni amakuru kandi aturuka muri ngereza nkuko rero muri ngereza ya Ruyigi nkuko abamenyesha amakuru bacu baciye baraganira by'umwihariko bagahabwa amakuru namwe mu bacungera iryo bohero, ariko kandi bakaba batifuje yuko amazina yabo yoshyirwa ahagaragara. Mu Burundi rero amabohero arafise amavuriro, ariko kandi nkuko bivugwa nubwo rero ubuzima bwe bumeze nabi cyane, uyu wahoze ari umuyobozi bukuru rero w'ivuriro rikomakomeye cyane rya mbere nga mu gihugu cy'u Burundi rya Kira Hospital ngo ntabwo yemerewe by'umwihariko kwinjira muri iryo vuriro kugira ngo abashe kuba yo kwitabwaho. Umwe rero mu mfungwa zo muri iryo bohero yagize ati araza kwivura by'umwihariko ni umuganga, nibyo abayobozi bacu batekereza ndetse ni nako bakomeje kugenda baranabivuga. Dr Christophe Sahabo rero ngo yari akuwe ku buriri bw'ibitaro mu kigo rero c'ibitaro bya kaminuza byo mu Kamenge by'umwihariko mu majyaruguru y'umugwa mukuru w'ubucuruzi ngaha Bujumbura, amasaha make rero mbere yo gusubizwa muri ngereza canga mu ibohero ryiwe. Umwe mu bamwunganira rero yagize ati Dr Christophe Sahabo rero yavanywe ku buriri bwiwe bw'ibitaro bya Kore Ekaredi ku gahato kugira ngo by'umwihariko bamujyane i Ruyigi mu gihe yari akirimo rero serumu amerewe nabi cyane. Kuri uyu nguyu wa kane uheze mu ntanguro za nyuma y'isasta nk'uko biko biratangazwa, yari yakiriwe rero by'umwihariko muri ibi bitaro kuva kuwa kabiri uheze mu nyuma yo kwitaba rero igihe gito cyane mu rukiko rwa Muha by'umwihariko mu rukiko rwa Muha ni mu magepfo ashira mu magepfo y'u Burundi, iburanisha atashoboye rero kwitabira mu nyuma y'ibibazo akomeje kugenda aragira by'ubuzima. Abunganira Dr Sahabo rero hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu nga mu gihugu cy'u Burundi barakomeje kwamagana ibyo bavuga ko rero ari ikoreshwa ry'ubutabera by'umwihariko muri dosiye ya Shaban ndetse President Evariste Ndayishimiye ubwe muri Gicurasi umwaka wa 2022 yemeje ko ubwe yategetse itabwa muri yombi y'uyu mugabo. Dr Christophe Sahabo rero wahoze ayobora ibitaro bya Kira Hospital aramaze imyaka ishika kuri 2 n'amezi ashika muri 3 arafunzwe ashinjwa ibyaha bamwe rero bafata nk'ibihimbano byo kunyereza umutungo w'ibitaro yarashinzwe kurongora nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Iki gihugu cy'u Burundi kirakomeza kugenda by'umwihariko kiribonekeza ndetse kirahura n'ibibazo bigiye bitandukanye cyane cyane aho bamwe mu bayobozi bakomakomeye cyane bakomeje kugenda baragirizwa ibyaha byinshi bigiye bitandukanye. Bamwe rero bakomeje kugenda baramagana ibi bikorwa ndetse bakaba bakomeje kugenda barashimangira ndetse barerekana neza yuko by'umwihariko ibi bikorwa biriko birakorerwa uyu mugabo n'akazi yakoze bitari bikwiye. Hari imwe mu migambwe igiye itandukanye ndetse by'umwihariko iharanira agateka kazina muntu ikomeza kugenda ishimangira ndetse nagaragaza neza yuko by'umwihariko ari akamaramaza kubona umugabo nk'uyu nguyu rero akomeza kugenda arahura n'aka karengane. Twerekeze muri Republika ya Intwaro Rusange ya Kongo, ingwano zongeye kumvikana hafi umunsi wose guhera kuwa kane uheze mu gace kegereye umujyi wa Goma hagati y'umuhari wa M23 ndetse n'uruhande rw'ingabo za leta. Iyi ngwano kandi abo muri ako gace bavuga ko yari ikomeye cyane mu buryo butaherukaga kuko rero haje harumvikanamo intwaro ziremereye cyane. Uruhande rwa Republika rwa M23 rero ruvuga ko ibisasu by'ingabo za leta by'umwihariko byahitanye abasivile bagera kuri 5, aho rero rugenzura andi makuru avuga ko rero igisasu civuye ku ruhande rwa M23 coba cyaraguye hafi y'umujyi wa Goma kikica abasivile bashika muri 3 hafi by'umwihariko n'iyi nkambi ya Mugunga. Iyo ngwano kandi yaratangiye mu rukerera rwo kuwa kane uheze nkuko Marisi Zigira wo mu bagize societe civile ya territoire de Masisi yaje kugenda arabibwira bamenyesha makuru bacu. Avuga ko rero aho atuye hafi ya Sake centre iri muri kilometero zishika kuri 25 mu burengero bwa Goma rero ati twumvise urusaku rw'ibibunda binini cyane ndetse n'ibindi bito hafi umunsi wose ku munsi wejo ndetse n'uno munsi. Izo ngwano zarumvikanaga kandi mu misozi ikikije umuhanda wa Sake Shasha Bweramana Minova ari nawo rero ukomeza umanuka ugana i Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo.
Radio Okapi iterwa inkunga na ONU ivuga yuko kandi izo ngwano zacamiranyije uruhande rwa M23 ndetse n'abagwanyi ba Wazalendo ko ibweramana rero yatumye abanyeshuri batiga umunsi wose mu nyuma rero no gutinya ivyo bitero. Mu butumwa rero bwanditswe na Zigira yabwiye abamenyesha makuru ati zari ingwano zikomakomeye cane hano tutaherukaga kuba two kumva na gato. Avuga ko kandi hari abantu bataramenya rero umubare by'umwariko wabaguye muri izo ngwano ndetse benshi bakaba baravuye mu byabo. Bamwe mu bamenyesha makuru rero bakorera Igoma baratangaje ko kuwa kane igisasu kivuye mu misozi yo hejuru ya Sake igenzurwa n'umuhari M23 rero caguye mu gace ka Mugunga mu majyaruguru ashira uburengero bwa Goma kiza guhitana abasivile bashika muri batatu. Bwana Lawrence Kanyuka rero avugira umuhari wa M23 mu bya politike by'umwariko yarasohoye itangazo rishinja uruhande rwa leta ko rero muri izi ngwano iyo kuzo kwa kane ko rwarashe mu duce M23 kwiragenzura dutuwe n'abasivile bigatuma hapfa abasivile ndetse n'abandi banyagihugu benshi baca bava mu byabo abandi barakomereka. Bwana Lawrence Kanyuka kandi mu itangazo giwe avuga amazina y'abantu bashika muri batanu bapfuye mu duce bagenzura twa Bufaransa Bihambwe ndetse na Tongo ni muri Territoire de Masisi. Abamenyesha makuru kandi ntibashoboye kugenzura mu buryo rero bwigenga imibare y'abasivile bivuga ko baguye muri izo ngwano ku munsi w'ejo kwa kane. Uruhande rwa leta n'ugwa Wazalendo kandi atacyo baravuga ku ngwano yo kwa kane gusa. Mbere leta yari yagiye irashinza M23 kwica amasezerano y'agahenge yumvikanyweho rero igatera ibirindiro by'ingabo za leta. Bwana Lawrence Kanyuka kandi yavuze ko ibi bikorwa bishobora kuganisha ku ntambara yeruye kane nubwo rero hari umuhate w'abayobozi b'akarere n'abafatanyabikorwa mpuzamakungu by'umwariko bo kongera no kurebera hamwe uburyo amahoro n'ituze ashobora kuba yogaruka muri kano gace. Izi ngwano kandi zikomeje by'umwariko zingwano zikomeye zavuzwe mu gihe haheze igihe by'umwariko hari agahenge abategetsi ba Kinshasa bavuze ko baje kugenda barishimira uko kubahirizwa nubwo hari ibikorwa rero by'umwariko by'ingwano za hato na hato biba by'umwariko bashinza ko bitangizwa n'uruhande rwa M23 bemeza ko goba rufashwa n'uruhande rw'u Rwanda. Hari aho kandi ibiganiro bikomeje kubera i Rwanda mu gihugu cangura ibimenyesha makuru bimwe na bimwe by'umwariko bikomeza kugenda bigaragaza ndetse byerekana neza yuko by'umwariko hari umugambi mwiza uzoganisha ku mahoro. Nubwo kandi ibi biganiro bikomeje kugenda biratwara ndetse biranagenda neza hari abandi bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwariko ibi biganiro bishobora by'umwariko kuzafata igihe kirekire ndetse gushika anone amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda avuga ko ku ruhande rwa M23 bo bafise gahunda yo gukomeza by'umwariko kugwana. Hari bamwe mu bamenyesha makuru by'umwariko bakomeza kugenda bagaragaza ndetse by'umwariko banatangaza neza yuko mu gihe izi ngwano zaba zikomeje kugenda ziragaragara ndetse zaba zikomeje kugenda zirafata indi ntera bakaba bavuga ko n'ibi biganiro atakintu na gitoya bishobora kuba byogeraho ahubwo bakaba bakomeza kugenda barasaba by'umwariko yuko iyi ntara ya Kivu y'amajyaruguru yazahabwa ubuyobozi bwihariye. Ku ruhande rwa M23 rero nabo bavuga yuko badateze kuzosubira inyuma na gatoya mu gihe batari bemera guhabwa ibiganiro. Ibi ubushikiranganji bw'Uburusiya bw'umwariko bwo kwivuna abansi baravuga ko ingabo zabwo zimaze rero kugaruza ibigwati bishika ku 10 byari byarafashwe n'ingabo za Ukraine mu gitero ca giturumbuka ni mu ntara ya Kursk ni mu Burusiya mu kwezi guheze mu kwezi kwa myandagaro hari kwigerekerezo rya gatandatu. Umukuru wa Ukraine Vladimir Zelensky yemeje ko Uburusiya bwatanguye ibikorwa byo gutera abari babuteye. Ibyo bikaba rero bijyanye n'integuro ya Ukraine. Uburusiya bwavuze ko rero ingabo zabwo zo mu buraruko zagaruje ibyo bigwati mu misi ishika muri 2 mu karere ka Asinagosti ku ruhande rw'uburengero rw'akarere kafashwe na Ukraine muri ico gitero yagabwe ku igenekerezo rya gatandatu myandagaro nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Umusirikare wa Ukraine agwanira rero mu ntara ya Kursk yabwiye abamenyesha makuru ba BBC ko igitero cy'Uburusiya igitero cy'Uburusiya cyabateye ko cyatanguriye rero ahatari kure cyane y'ubuseruko bwa Sudazaha kuko biko biratangazwa.
iyi ntambara irakomeye cyane kandi by'umwihariko ibintu ntibisa n'ibigiye kutugendera neza cyane. Ubu niko uwo musirikare yavuze abanje gusaba ko izina ryiwe ritamenyekana cyangwa se ritabasha kuba ryotangazwa. Igitero ca Ukraine gisa n'icari kigamije rero gusamaza Uburusiya mu mugambi wabwo wo gukomeza kwinjira mu buseruko bwa Ukraine. Ubu Ukraine kandi ivuga ko yafashe akarere kangana na kilometero 1300 nk'uko bikomeje kugenda biragaragara z'ubutaka nga mu gihugu c'Uburusiya muri aka karere ka Kursk. Ariko ingabo z'Uburusiya zarakomeje gufata ibigwati muri Ukraine y'ubuseruko by'umwihariko ubu zikaba zisungereje rero igisagara cya Pokrovsk, ikibanza gyambaye cyane mu bigendanye n'urugamba, by'umwihariko n'ibindi bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biragaragara ko bishobora kuzofatwa mu gihe kiraza, birimo nka za Kharkov ndetse n'ahandi henshi. Abahinga bihweza ibijyanye n'intambara rero mu kigo cyo muri Amerika rero Institute for the Saturday of War bavuga ko rero uko igitero cy'Uburusiya cyo kwivuna kingana rero mu bunini ni naho rero kizogarukira bitaramenyekana, kandi ko hakiri kare kugira ngo hagire ico umuntu acemeza ko canga ashobora kuba yogikoraho. Konte imwe rero yo ku rubuga hwaniro rero rufatiye isano n'ingabo za Ukraine yavuze ko rero ingabo z'Uburusiya zagabye ico gitero bitari byitezwe hafi ya Sinagoste, kandi ko ingabo za Ukraine ziriko zirivuna nk'uko biko biratangazwa. Umuhinga w'Umurusiya rero mu bya gisirikare Anatoly by'umwihariko yarabwiye ibimenyesha makuru bya Moskovik Komsomolets ko rero ahantu hasumba kilometero shika kwijana hagarujwe, kandi ko rero ibijyakenerwa no kongereza rero ingabo ubu ngubu bitagishobora gushikira intara ya Kursk. Igisirikare c'Uburusiya caratewe by'umwihariko kititeguye gitangazwa rero n'ubunini n'umurindi by'igitero ca Ukraine muri Kursk mu kwezi guheze. Nubwo rero Uburusiya bwumiwe n'ingene ingabo za Ukraine zorohewe mu gufata ibisagara ndetse n'ibigwati, harimo na Sudazaha. Umukuru w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko haheze hafi ukwezi ngo zarananiwe gukomeza kwegera imbere. Ingabo za Ukraine zari zaragerageje gutesha umutwe rero Uburusiya kugira ngo bushwiragize ingabo zimwe na zimwe aha izindi zive rero hariya, hanyuma babashe kuba bohagarika ibitero. Ariko kandi by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera mu bice bya Donbass nk'uko biko biratangazwa. Uretse uwo mugambi wabo utakoze, Putin yasiguye ko rero igitero ca Ukraine cyafashije gushika ku ntego za mbere iz'Uburusiya rero iyo avuga ko ari gufata Donbass, intara z'amahinguriro rero za Donetsk ndetse na Luhansk mu gihugu ca Ukraine. Ibi kandi birakomeza kugenda byibonekeza mu gihe ingwano zikomeje kugenda zirafata indi ntera. Twongere gusubira mu masaha ari imbere.